jewe hari abantu benshi bafasha nkuko ndiko ndakubwira ati hari umuntu agufasha kavuga uti vraiment nubwo nagerageje gukoresha ingufu zanje uwo muntu vraiment ingero urabizi ko ziryoshe ibiharagura bizi ko biryoshe mugabo ishuzemo ikirungo kandi ko byari birikira siko biri no munsi bigeze ku ntambwe nziza nigiro winjiremo ivyo bintu kandi nawe birimo ngivyo we ntavyuzi ngo uzoba découragé none ko kutaba découragé kutarabiheba usanga yarabonye harimo imitego myinshi akavuga ati rero mutoya wanje nawe This is Flash TV. We shine to progress. Alright, abakunzi ba Fresh TV 257 tubaramutse amuharere hose twibaza yuko kwizera yuko mumeze neza natwe ni Fresh kama Fresh TV abo bitameze neza bisaba yuko bihangana kandi bakazirikana yuko byanka byakunda ku munsi w'ejo canke hirya y'ejo bizoba bimeze neza umunsi ndakira mugenzi wanje anyway behind camera hari umuhungu wanyu the best abari karabikora neza sishobora gukora ikiganiro ngo ndamwibagirwa numwe mu baso yaritse na gender rivuga ariko best nyene ni best numwe mu bantu kabisa biyaranje bakadohereza ama image meza sinzi yuko urabibona cyane ndamaze kubibona vraiment ukibivuga nashe mvuga ati nagira nashebona ama image meza welcome in a Fresh TV 257 ni mugenzi wanje na Deje impamvu ndamwise mugenzi wanje rero nawe n'umuntu numwe mu bantu bariko barakora bino bintu nzi neza yuko mu bariko baradukurikira kuri Fresh hariho nabamaze kukumenya n'abagenzi banje amakuru rero umunsi wawe upanze gute umunsi cyangwa imisi kenshi urere ndazi ntiyamarende ariko kenshi umunsi wawe uteguye gute umunsi wanje konge n'ubuteguye rero bivana nyine n'umunsi mugabo ico ntibagira mu gitondo no kuvyuka kubona mpankanuye hama mpejeje gukanura nkacambwira Imana ati merci beaucoup unyongeye uwundi munsi hama ivyo biheze uvuga mu bwahe buryo urasenga buri gihe wewe je ndasenga vraiment ni data wa twese canke ni mwaramutse Maria data wa twese nishobora guhara ntihara kuko urumva Yesu nibyo yazatubwiye ati nimwasenga muvuge ati data wa twese rimwe ndabihejeje nabaza ko ikintu nshaka biye telefone telefone ndazi abantu mwamwe ikoresha cyane biri mu bintu bya mbere urabuka ibyo ukantuka ucuraba karaba barakwadikiye aho wasinzire buri ko muravuga nama ntimwaheza ibintu nk'ibyo n'amakuru agezweho mashaka ucuraba amakuru agezweho kugira uburabwira abantu ati naka byagenze hama umunsi ucubandanya bivanye n'ingene bateguwe hari akazi hari ishure ni byinshi nk'umunyamakuru muri no mwanya twakora kino kiganiro ni yahe inkuru igezweho iri kiravugwa cyane mu Burundi inkuru igezweho uno munsi no munsi niraza ko bavuga ibya Best Melody Nivyo navyuse mbona cyane Melody nivyo navyuse biriko biravugwa niyo makuru agezweho twese nimba kumbaza ivyo mu gihugu nubundi nivyo mu gihugu navuze nyene muri no umfate abantu banze banamenye turi muri entertainment uri umujournalist ariko mu entertainer nimba ntibeshe nta bya politike twe tuvuga twibere muri entertainment ati rero Bruce Melody bimeze gute hanze nawe uzora kino kiganiro bazara yuko twabikoze nyene ari kiravuga je numva ngo mwamukubisa amapingo ibyo bintu mwebwe namwe mwabyumviye ntimworoshe oya abantu rero tubareke suko byagenze ariko nyene mbo hari biriko biravugwa kwa ibiteramo cyane ngo ntibiyikoze mbwa twizere yuko biza gukorwa kuko nta n'ubu ndashizeye gushika n'iyisanda ndacabyizeza kuko ku nteguro nabonye naje ubwanje mu gitondo nabwiye ko ndasenga ngisenga nasenze Imana ati ndakwinginze iyi show ntisibe mbe nana mbere ko kuvuze ko iko nana Deje barabizi barakubuze inaha bamaze wewe hobby yawe ni ya hobby I mean ikintu unezerererwamo je nka ndakunda umuziki gusumba ibindi bintu byose harabaso abo kusanga bakunda koga abantu bakunda movies kwa ikintu cawe iyo hageze yuko enjoying ni cyane none ndagenda kubaze ushatse kuvuga je nk'ubu ikintu nkunda cyane uri kuvuga muri entertainment cyangwa mu buzima busanzwe to mu buzima busanzwe je ndakunda sport kubandi cyane barazi ko umukinnyi wa basket ariko wakera. Urakina basket? Wakera ndazwi muri Le Gazelle.
kera ngifise utubuvu n'ubu turimo umuntu arabye na fizike yawe n'uburyo wari wambaye n'uburyo nambaye nk'umukinyi oya ntiwambaye nk'umukinyi ariko uri supre ukuntu kwerekana yuko uri proche n'ubundi ya sport yego ndakunda sport kandi ndakunda na natation birumvikana nizo hobbies zawe cyangwa ndakazi ki rero ni nako nshaka ko tuganira ko cyane umuziki nawo ntuzi inyuma nawo nyine urawu twagiye muri entertainment ndakunda umuziki yego nyino minsi niya ndirimbo uri kurabyina gusumba izindi indirimbo niho ndabyina gusumba izindi nibaza ko ari indirimbo ya mbere ivuga ngo mine ndakunda sindayimenya cyane ndabona yuko ari byo uriko uratinya agira wongere ko rero sazi noneho uko indirimbo utazi na gatoya oya ndashobora kuba ndayizi mbwa ntashobora kuririmba reka sindamwicira indirimbo oya ariko shano nanje mayire mu miseze none ko nako ndumiriza cyane ko Jesse iyo nakunda indirimbo yitwa nampenda hariho indi ndirimbo yampomye yaririmba neza vraiment indirimbo mbega indirimbo ifise titre ya gute man ndayikunda vraiment muzeya indi ndirimbo yiwe ni kumbarambesha arabesha iyo ndirimbo hari igihe twibutsa uriya mwigemere mbara umwigeme amaze imisi abantu bankarira ngo fata ngo abagore ngo nkabita bigeme ari nkagere sinzi bitandukanye baratubwira ko tutaba tubona amakouple turayazi azwi donc nijya ari umuntu akwiye kwitwa umugore nijya akwiye kwitwa umukobwa igihe nyene ubwo yabitangaje ahubwo nyene ndanakikubaza umugore n'umukobwa bitandukaniye umugore nibaza ko ari igihushane niko bavuga igihushane c'umugabo ni ukuvuga ngo iyo amaze kuba umugore ni uko aba ari yamaze kuba umugore w'umugabo igihe atari umugore w'umugabo aba yamaze kuba umugore w'umugabo kanaka mu gihe ataraba umugore nibaza ko baca bamwita umukobwa naho iyo bafise abana akaba yaravyaye ariko rero je nka jewe ahantu nakuriye ndibuka twarajana na mama kuraba nyokuru nkumva rimwe bariko baraganira nkumva mubwenge ngo mwabakobwa ngo murantwengeje kweli ariko mama urumva yuko deja yari umugore kuri mama n'umukobwa wiwe mugabo ku bandi n'umugore kuko n'umugore wundi muntu nawe bitandukanye mugabo naho yari kuvuga ngo mwabagore mwe ndibaza ko atakosa yabavuze oya ivyo ntibonye nibika neza muri ntuze yacu nariko ndabivuga nshaka kuvuga ati uriya reka ndamwita umwigeme oya reka ndamwita umukobwa uriya mukobwa mayiri kabisa agezeho muri no minsi ravye n'indirimbo ziwe ziriko zirakundwa hirya no hino kandi sibanga aririmba neza aririmba neza ni mwiza tujye tunabivuga kwiza je ntabwo ndabona kubera ntabwo ndaraba mbongira ngo jewe ingene ndaba amaso yadanyeka ko ari mwiza hama ikindi naco n'umukobwa kiri nibaza ko kiri ouverte cyane ari sharp twageze guhurira ahantu abana n'umuntu arazi kuganira je turahura ndamubonera muri nageze twageze guhurira muri ingo uwo munsi baramuhana microphone ari barabona ukuntu aganiriza abantu anavuye kuri stage kwa n'abafana biwe barabikubwira ko ari umukobwa ari smart yes kandi umaze kuba umukobwa uganira ubundi nana hambavu ya mail rero urakurikirana muri no minsi novuga mu baririmbyi b'igitsina gabo ukunda nde mu Burundi mu baririmbyi b'igitsina gabo je ndakunda abaririmbyi benshi cyane umwe ufana kabisa ngira mvuge ati wa muntu sasa rero zana sinzi impamvu ndakunda umwe ashobora mwitangira bibaye ngombwa namwitangira cyane gusa ndamukunda gusa nibaza ko hariho igihe uraba abaririmbyi ukavuga ati yego uyu muntu arafise mu buzi baba bariko barakora ukabona ko arafise igituma ndakunda B-face yego wavumbaza impamvu niyo nagenda kubaza igituma nkunda B-face nuko afise umutima wo kuduza abandi bantu je par exemple namenya namumenye kubera B-face ariko rero wa mumeyiri wawe aherutse kwihakana yuko B-face ata kintu yigeze agira muri kariyere yiwe bike nibaza ko ari ibintu biba biri inyuma ya kamera baba barapfuye kuko je ushobora kwibaza ko Mary yova ko B-face atakanya mufashije ariko yaranabivuze je nabibonye no mu kiganiro ko bwanje yarabyivugiye wenyene ubwiwe Mary yarabivuze navyumvise mugabo byomba baza avyo ko namusanze yarabyihakanye yego kuko naje ubwanje namumenye kubera B-face mu ndirimbo twatangiye kumwumva yariko aririmba muri chorus y'indirimbo ya B-face
Insolite voilà. Niho namumenyeye hama kandi si ibyo gusa nagiye mbona abandi baririmbyi benshi b'abakobwa ikintu Bface namukundira nuko aduza abaririmbyi kandi b'abakobwa rero kamuzi k'abakobwa ego arabaduza kubera ikaje aduza abahungu wibaza ko rikora aduza cyane abakobwa ntaduza abahungu bivana kuko urazi yiri umuhungu abakobwa birakorera kuganira naje ni nkuko nshobora kuvuga abahungu banyonera kuganira rero iko kuntu ashashiramo ingufu mu kubaduza atari kugira ngo just bamenyane gusa mugashiramo n'akantu ko kubaduza ico kintu kiraryosha vraiment rero ndaryoherwa n'ingene aduza abandi bantu ico kintu carangiye ubwo nta kantu kaba kabyinyegeje inyuma ganana oya yaba kabyinyegeje inyuma bagiye bamera ntibamwihakanye aba yari kuguma kuri nibaza ko ntuze Wamukobwa Mona World naho nyene yamudugije mu ndirimbo zitari nke n'abandi hari ubundi mukobwa yaririmba yandirimba nuko ntamuzi iyo yahereye Wamukobwa yaririmba hari indirimbo yaririmbye iraba abana cyane vugiro yerigeze no kwironkera gashimwe ujya mukobwa aririmba gospel yitwa ndamwibagiye ariko ari muri gospel siko yari ni uko nyene niho nagiye menyera ko akunda arabaduza cyane vraiment kandi uravye nivyo akunda no gutora amatalent atabaramenyekana uriya mutipe ashaka ko afise no kuboko kwiza kuko abantu bose bagiye bakorana baramenyekanye baraduga niyo mpamvu je navuze ati ikintu cyose niyo tutobari turi muri entertainment ico mupfa n'umuntu gisumba ico mupfana hari abantu baba batugiriye nabi muga turavyo badukuye tukavuga tuti ushaka umuntu yakorewe mu shetani sino suko yarame mugabo ico kintu nukuye gucibagira cyangwa gucihakana si aho imbere ya kamera nayaza ko akakosa vraiment yabarakoze bose nanoze mbaye nkuko ngana sina imbere ya kamera gusa ko ari imbere ya kamera ushobora no kubivuga ari kwikura ahubwo ni byiza yuko umuntu abizirikana akabishira mu mutima tukama tuzirikana batugiriye neza n'umwana wa kamenyetso umuntu yaramfashije n'importe naho yomfasha hama akavyigamba nimba ari bo baravuye ko baravyigambye one day ni ibintu bisanzwe kuko ntaba ari kavuga ico atakoze ntaba ari kavuga ico yakoze none wivyo mwobifa nimwobifa Bobby ataravuga ko wari ufise ego wari uyifise mugabo igihe atari bwaze ntwari bwamenyekana ariko naruzi ikintu ntemera mbose ndanacemera ahubwo ni ikintu ndiko ndibaza so kuvuga ngo sindacemera ese birashoboka yuko umuntu twashobora kuvuga ngo naka yaradugije naka canke aba yaraterereye gusa mugana naka n'ubundi akorewe yipushing umuntu arashobora guterura ubundi akamugeza ahantu adasanzwe mugabo izo nguvu aba yarakoresheje jewe hari abantu benshi bafasha nkuko ndiko ndakubwira ati hari umuntu agufasha kavuga uti vraiment nubwo nagerageje gukoresha inguvu zanje uwo muntu vraiment ingero abizi ko ziryosha ibiharagura bizi ko biryosha mugabo ishuze n'ikirungo urumva ati vraiment umengo ntaco bifana na bimwe vya mbere rero ikirungo rero cubaho rero n'uwo muntu abaje ari kirungo yaje kurunga ibintu vyawe rero uciye umushira hasi ubusubiye kuba icusura wimaze ati igihe nari biharage vya kera sinzi gituma muzi biharage ico numvise cyo urazi ico numvise kuri table yawe uramutse uriko urafungura nk'ubugari ntashobora kubura ibiharage ndabikunda ni nkuko nkunda inyama sinzi gituma navuze ivyo ni nkuko hari ahantu henshi bakunda umuceri avuga ati muga ari ipira ukira umuceri wera bari umuceri nyine tugiye tuwuzi muga bamaze gushiramo ikirungo kimwe pirawo kikahindura ipirawo ico kirungo cubaho byo umuntu yari ushanga ibirungo yubaho uwo muntu abakwiye kubaho nibyo twavuze ku muziki rero n'ubundi nca numva nk'umuntu uri kuraba cyane muri bino bintu entertainment urayizi industry uyibayemwo uravye umuziki uno munsi w'u Burundi ugereranije naho watangiye we kuwumviriza uri ubona gute kubwanje byarateye imbere byateye imbere kuko hariho kurazi ko amageneration agenda arakurakuranwa niko n'ibintu bigenda birahinduka ubu nyere byateye imbere kuko bafise baramenyekana biciye ku marezo sociaux ubu nye nta bya YouTube nta byake byari bihari ariko no munsi umuntu ashobora kugera kuri biciye nuko afise uburyo bwinshi bwo gupartager nk'ibintu byi comme ça ugasanga aramenyekanye rero ibintu byarahindutse kandi ko byari biri kera siko biri no munsi bigeze ku ntambwe nziza gute rero wemeza ko byaba byarateye imbere mu gihe en fait wavuze novuga ku buryo novuga ni nko kuri kote ya marketing kwidandaza ama social media ziyaraje n'ibiki baramenyekana ariko gutera imbere ko umuntu byanka byakunda harazamo n'akantu ku mufuko agafaranga
reka dufate nk'akarorero nko ku muririmbyi nka Kidumu ni umuririmbyi yevorewe kera wanashaka nuje ku bwanje mbura yarafise izina rikomeye gusumba mu minsi heze yarafise izina rikomeye gusumba none munsi bivuze ko Kidumu twamenye haba no mu bintu afise no munsi novuga uburyo abayeho bimatanye na Kidumu mu minsi heze gusumba uno munsi uza kuvuga gute yuko umuziki woba warateye imbere ku rugero uriko urabivuga ko mu gihe umuririmbyi no munsi aje ashobora no kurimba n'amahit akamenyekana kandi navyo bintu byose bihari mugacu tugasanga nta mafaranga yigeze akorera nibaza ko kera nkuko bivuze abantu benshi ntibari mu mutwe ntibari bugurutse ngo bavuge ati je no shira amahera muri uwo muririmbyi kanaka canke iki donc nivyo bintu nyene bihari ugasanga umuntu aretse gushira umutahe mu bintu vyiwe ukabona ko atamahera bihari kuko abantu ba kera bari muri kakano k'umurundi ntakegerezwa kugira ibi zagerezwa kuja muri ibi doke bakabitinya ubwo no munsi ahubwo bavuga ati niho hari amafaranga uko deje ibintu mu byo kwirekura cyane no kuba uri ko ashaka gukora ikintu cyo kuticara ku mico cyane ntibicara ku mico cyane kandi ubunye uravuga uti nimba ninjiye mu muziki menya ko ari uzongaburira menya muga kera gihe ashobora kujamo kugira ngo yiririmbire akaranga yiririmbire ibindi bintu by'igihugu ariko akinjiza amafaranga menshi barinjiza amafaranga bari batipe bakorera amafaranga menshi ubukene bwarateye tuze twemera tubivanga n'ubukene kana kandi wumva ko uno munsi dufise amouti de communication yose ari ngaha byose birashoboka nta kantu ubonamwo kuko kumbura abaririmbyi buno munsi ahubwo baba barisamarako kuko deja uri kuravuga Kidumu ko yaririmba ko yasiko yaririmba uno munsi nibaza ko indirimbo yasohora nyinshi sidasohora uno munsi hari igihe umuririmbyi iyo amaze kumenyekana kenshi usanga aciye asamara ugasanga ntagikora ibiganiro ntagashaka ko ibintu byo bimenyekana cyane ugasanga gukora indirimbo abayihiga bakubera abonye ko utuntu mugabo normalement nk'umuntu ariko mu muzika kwemera ko ari muri business uko ari kuririmba niko azima niko hatera haza abandi bashaje ba Berry Music ba Dramati bariko baraza wowe rero ugiye gusamara ukaja kuri rya titre ya kera hari abandi bashabaza bakavuga ati wapi si wo kuri titre mugaye yugumye yega marketing ni kuyerekana ariko ni byiza ko banakora marketing banaraba ukuntu iyo marketing binjiriza niho ko najewe nkorera kuri TV imwe je ntariko ndakora ndazima kandi ntikibuza kwindi vyuka kandi ivyo uza ku muvuduko rero ni byiza kubikora kumenya vuga ati ndiko ndideza uburyo kandi ndabwiriza mu buryo bwose bushoboka nimba fresh TV intumiye menye neza ko ntegezwa kumwitaba kuko hari abaza kundaba kuri fresh TV batari bana mugabe ivyo onye bivanye na titre afisa arashobora kubwira ati je sinda muri fresh TV murabwa n'abantu banga ivyo bintu nk'ivyo akagira izo mind muri yo aho ni ku ruhande rw'abaririmbi ugasanga arazimye kubera iki kuja hejuru kandi nivyo yikeze ubundi si yaki mugasanga rikaja hejuru naho rero niho nashaka kugera neza nka wewe uriko urabikora mu cyane no munsi nko mu YouTube nizihe ntambamye utangiye guhura nazo kuko nubundi nabonye benshi uvugisha ni babaririmbyi na kinyama filme niki birakorohera kubaronka rero kugira mukorane ibiganiro nicakindi ariko ndavuga urana nk'uwe je ndi mushasha umuntu umutumiye araraba kajya gasa no gafise abambone bangana yaraba gasangana amazanirwi ni 700 abone akavuga ati wapi wowe kweli wapi muga ntamenye ko bagiye 700 bashobora kuragara abantu 1000 kandi muri abo 1000 agashobora gusanga ko ntayibuke ko hariho noneho nawe ubwiwe niho aba yaraciye ese ajya amativi akujya amantu yabo bafise ajya amachannel bafise antuka nta muntu yageze ku 1000 ataciye kuri ayo set sawa ariko kandi ikindi nacu bibaza ko bazwi gose cyane ugasanga bibaza haciye hose baramuzi muga ashobora kuba hari umuntu aravye televiziyo yanje ugasanga ntiyarakuze rero kuba atarakuze ariyongeyeko donc nabo nyene bakwiye kumenya kudandaza ibintu byabo je rero ntuze namaze challenge nkunda guhura nazo nizuko umuntu murondera akaca araba y'abantu baba bonofisi akaca akubwira ko ama program note nishobora nawe bakubwira ngo tuzokora ejo tuzokora ubwo nanje turashobora kundana nanje kandi narigeze kubona ahantu muri kuri doka ngo hari umuntu wasavye ikiganiro arake kwima ngo uramuteza iminsi rero nawe ngo wamba reka ndeka kuva ko ari kumutega iminsi wamubwiye yuko nawe ngo hari umunsi azokurondera igihe azobona waraduka abo bantu nivyo bibagira ntashobora kwibaza ko wewe ivy'Imana
ntabyo uzi ingene iwewe muri kariyeri ingene bizogenda ushobora gutera imbere ukarosanga rero n'uri kurandondera megasha nimbaranye ibiganiro igitangaje nuko hari abandi benshi usanga bari hejuru yawe batarinda barakugora rero iyo umaze kwikanga ubustar niyo ntambwe ya nyuma yo gusubira niyo ntambwe ya mbere yo gusubira inyuma rero nizo dukunda guhorana nizo challenge na Deje all the way from yes TV yitwa gute Shineway TV yes muri mu kazi turi mu kazi ukego naza ko n'abakunzi ba Fresh TV no munsi baza baraba oya abakunzi ba Fresh TV je ndayimusabiye na Deje mabona yuko no mwigeme she beautiful ayaga neza kandi n'umuntu afise byinshi atekeye mu mutwe n'ubumenyi si abandi bariko barakora nibyo batazi abifisemo ubumenyi no bintu mugende mu following nabonye batangiye gushira ko n'ibiganiro byiza kandi turaza gupininga hasi barabe hasi ariko link yawe ya TV wawe bagende bagukurikirane mu buryo bwagutse yes merci beaucoup yegana na bino bintu rero dukwiye kuza turafatana mu mugongo impamvu nakubwiye uko nuko n'abarindi ubwabo nubwo cyo turabavuga hari gihe rimwe bidoga yuko bamwe mu banyamakuru kubera usanga n'umundi badafatanye mu nda ubwabo badaheza ngo baje no gushigikira babaririmbyi nibyo rero mfite ibintu nk'ibizamo hari abantu bamusazwe muzinanye mu buzima busanzwe bakoze mu buzima busanzwe ugasanga na grand frère muri entertainment cyangwa na grand sœur bawe atari mu buryo bw'uko bagusonje imyaka canke iki mugabo ugasanga barabimenye baragukuriye mugasanga ni wewe ugushigikira bwa mbere kuko uje fise ijwi rigera kure mugabo ugasanga uracari hasi ni wa wundi wababandi none wumva atamufashije ninde wundi yoguma handi hasi nyene c'est ça nico kibikira nafe cyangwa byakunda ico kintu uvuze kinyibukije ko ushobora kubisa umuntu ushimira muno munsi nta muntu ufise nk'umupare ariko aragufasha sha ndamufise ariko marahoze ntabwo mu izina ikiza cyabo bantu iyo abantu akunda no kugufasha hariho n'umuntu iyo agufashije avuga ati shaka kumuvuga mugara n'undi avuga ati je ntibikenewe kumvuga uzomvuga ubonye ibikorwa byawe aho bigeze rero narahari kandi ndabimushimira kandi aribitse respect na ngo murashira upitse uko kabaye respect na bimuha kandi razi kino kiganira azokiraba nawe nyina iyo azokiraba vraiment kandi yiyumve ndamushimira kuko yatabawe sinari no gutangura kuko ndi ku munsi wa mbere ntangura nende bimaranye mu mutwe igihe kirekire haba ndamuhamagara tutanazinanye ndamubwira ati jewe hari kungenesha gukora ibi n'ibi sinco wamfasha nk'umuntu abimenyereye sha yaranteye intege muga hariho n'undi waza yo ngivyo bintu kiri urinjiremo ivyo bintu kandi nawe birimo ngivyo we ntavyuzi ngo uzoba découragé none ko utaba découragé kutarabiheba oyo usanga yarabonye hari n'imitego myinshi akavuga ati rero mutoya wanje nawe ntuzukomerekere mugami ni mama yatuma kubwira ati ngo ndakwereka ingene iyo nzira nanje nafashe uzocana aha ni mukino kuragenda neza ubwo wundi yarambwiye ati karibu ni ibintu bisanzwe wumve ko ari ubuzima nko koza gukora ikindi gikorwa arambwira ati we ntugire ubwoba wikuremo ubwoba hama ushiruke hama none munsi ariko aramfasha sha hari abantu batavugwa mu dina tuzadusanga kwabo nawe nyene yubaho cyane hanyuma rero nana bino bintu rero winjiyemo wa mugani wawe biranagoye nanje niko novuga gusa byanka byakunda uzoshika ahubwo jewe amakenga mfise na inkuru ziri hano hanze z'ukuntu abakobwa bakoresha ama YouTube aba YouTubers bacanga journalist no munsi wo ku social media z'abakobwa novuga bafise amateka rimwe atari meza mugabo iyo ni imvugo y'abafana ese wowe ntubona yuko ushobora gusanga bino bintu bigusamburiye hakuko bakiri jewe wanze bibaza yuko babivuga bashingiye ku zino nyifato canga ni ma image baha abakobwa bakorera ku social media wibaza ko byo biva ku okay then nibaza ko icambe ni ibintu bibiri kuri aba bantu bavugwa baba babibonye nk'ubu babonye umukobwa muri entertainment atwaye inda ashavuga ni bya bindi nyene mugani wibagire ko ari uri hanze afite abana batanu kandi atari muri entertainment ariko rero ntuze kugeranya n'abari abantu kubera mwebwe muri nk'itara rya societe iryo tara rero canke inyenyeri iguye ko nakantu canke izinye biroroshe kubona none ntumve ko mukwiye kuba karorero gusumba n'abandi bose karorero keza vuba mugabo je kintu mvuga igituma je baba bakwiye kubatahura
uno munsi sinaba abari twebwe ni byiza tukadukiye kuba akariro keza kandi je nibaza ko bitaniye n'ubuzima busanzwe mu buzima busanzwe kuko mu buzima busanzwe ko wari umeze nibaza ko uje muri entertainment bigaguhindura ni hahandi nyene nawe ubwawe uri mahindago ariko iyo utari mahindago ntibyo guhindura ukwiye kugira comportement nk'iyo wari usanzwe ufise mu buzima busanzwe mugo ubonye mu gihe byanze ko twe turi abantu baronderwa cane bro upfa gukorera kuri televiziyo mwanya muto y'abantu baba batanguye kuza nkawe nk'ubu muri telefone yawe nabanye ama message agumye yisuka uzageze nko mu gihumbi baba bakubonye rero bakikubona je sinzi n'abantu ubu baraba nivyo bakubona sawa n'usabye ikiganiro urabanza uce hanze Ubanza uce muri consultation. Uce muri consultation. Rero ibyo bintu nibaza ko n'abantu bari ahantu hataborohereza. Mugani nibaza ko n'abahungu baraba amateleviziyo bakwiye kuja barohereza abakobwa bakorera muri entertainment kuko nitwe baraba nitwe barabira kuri iyo bamaze kuraba bakabona ibintu sawa. Jango murarembye kabisa. Bashobora okay ibyo bintu niko bimeze. Wewe rero numva ngize imana usanga unabizi witeguye gute kuzogwana zino ntambara kuko byanka byakunda n'urugamba rutoroshe. Jewe d'abord mu gutangura projet nari maranye igihe kitari gito hama kuvyiyumvirako urimvirako kuri ku bintu bizoba inyuma yo gutangura ibintu hari inyifato naho nafise ntarabizamo kandi niyo nzobandanya si byiza nzokongera ko nta bibi nibaza ko nzokongera ko ibere bikira Maria kweli urumva nibaza ko tabi nzokongera ko ico nobwira abantu nuko jewe nzokora ni ibikorwa bivyivugira burya iyo uri umunyabikorwa akenshi ibintu byose biriza rero nibaza ko niyo ugiye muri entertainment bikaguhindura nuko ubusanga wari kigaba hamwe karonka ama opportunity wabuze utaramenyekana ukaca profita abo bantu nabo bakaja bavuga tegana twe turabana baribana nawe mugira umunyabikorwa uvuga ati nibyanka ngaha nkabona hari ntihashobotse bagenda no mu bindi rero abantu kuza ubishuye ndetse ushaka umustar ushaka umunyabikorwa nkuko nokora ikindi kintu ni projet nkuko nogerageza iyindi projet niko nabijemo rero kandi nizera ko ariko bizobandana yes hajya urasenga ndasenga ndasenga kuko noba ntasenga mba narapfuye kabiri mu nda kwa dadi shaka narenga Karanarenga. Kare nagonye uri kumwe n'umukozi w'Imana burya twama kamera yacu agumara abahenshi. Sanga yaravuye kukurambika kw'ivyiwe biganza. Oya. Shaje kweli. Oya, ibyo sindavyemera ko umuntu azakurambika kw'ibiganza. Je mu nshaka kwemera ko ndambika kw'ibiganza ni Yesu. Abandi baravuga nkumbiriza. Baravuga nkumbiriza kuko ububunya byarateye hasigaye ama business menshi. No mu mana byaragiye naho ntazi aho bazobihereza bo baragowe kuko sinzi aho bazokwihana. Nico gituma rero jewe uri strong. Ndi strong. None na biroroshe gukora bino bintu bya entertainment uri umuntu akijije. Ibi cyo rega nakazi. Bwa bwami bubiri ngo buda sinza kantu mara numva nkuko. Biroroshe kuko kenshi uzasanga uri kumwe n'abasani. Abasani. Ibicaramo biravuga sohoka simvuze ko ari bibi mugabo byanka byakunda namamiriye kenshi uhuriramo n'ibitsitaza cyangwa ibigusha byinshi. Aho hantu. Cyo rero ndashishura gutya. Ikintu novuga donc ni nkuko nabandi ko ega ni nkuko nabankora muri Regitezo ni nkuko nabankorera muri Bankobu ni nkuko nabankorera muri banki kana akiyariye yose bisigura ngo akagende ku kazi menya ko ndi ku kazi saste ico cyambere menya ko ndi mu kazi hamenyeje kumenya ko ndi mu kazi cyamenya ni gute mye kwitwara uko nzogenda hose ndosanga y'abahungu n'abakobwa kandi abahungu nzosangayo uko nzobitwara imbere niko nzontwara rero je ni comedy nakazi. That's crazy and it was a pleasure kuba kumwe nawe. Nana ufise byinshi mba numva twayaga bukira ariko reka tuze kongera tukahamagara undi munsi n'ubundi aha burya hamaze kuba muhira dukorane byinshi cyane kuri umunyamakuru ubundi munsi nzogahebera mikoro kwanza nawe wanabiga tuzakoresha ariko ziko ngo abajournaliste faiblesse ya mbere bafise batinya kubazwa nabo mukunda kubaza ariko mwebwe kubazwa baribaza ariko je numvise wabyishuye neza nubwo atabariye ama interrogation umuntu ari ndaje nkiza ngahari ntinya gutyo nende ndakuvuga iki rero mbakonza kuronka ibintu byose wabironze kandi neza ko wavuze ibintu byubaka byanka byakunda rero ntidushobora kurekura umuntu nka wewe udafise ikintu utekereye
abantu badukurikirana cyane cyane muri no monde ya entertainment kumbura bafise nico ubisabira je namaze kubabwira ahantu bo gusanga bagene bagufollowing mbwa ndazi urafise akajambo kamwe canke tubiri turi ku mutima naho wumva utosoka studio utabuze akajambo ka mbere koko naho kubashimira vraiment mwakoze cyane kunyumviraho mukantumira kandi gafatanya no kuvuga ngo ni babandanye babakurikira mukorera ahantu heza atwaraza kubibona mukorera ahantu heza muri abantu beza ico nico gikuru hama ikindi naco nibamenye ko twebwe turi muri ibi bintu arakazi kuko hari igihe badufata nk'abantu bashaka kwiyerekana cyangwa bashaka kwiyerekana mbwa sivyo si objectif yacu objectif nuko dukora ibintu byacu bikagenda neza rero twebwe turi ku kazi nimudufate nkuko twofata umuntu umudeje kanaka twebwe turi mu kazi kandi twizera ko bizogenda neza hama ikintu nosaba aba bantu nyine bari mu entertainment ubonye umujournaliste aje kurondera reka kuvugira byinshi kubera ko nawe dushobora kumukenera nimukundane kuko urukundo niko ruzora gushana ku bintu byose wifuza by'iterambere ibyo utabifise uzosigara inyuma na Deje tugushimira cyane kuba mwatwitavye twizera ko n'ikindi gihe muzotutaba na avec plaisir nzokwama ndi ngaha igihe cyose uzonkenera kandi nagendaza nkana gutumira uzoza ushaka kumbwira n'ubu ku mugoroba kigana tugikoza ari sase tugere tugikora wa mukameramani wawe wamwitwaje oya tosha dusabuye reka sigaba umwe no ni muri kwa ariko nzoza no kubitegura tuze dukore dufatikanye byanka byakunda nibyo bizotugeza ahantu ariko uravuga namwe abakonzi ba Fresh TV 257 tubashimira cyane kwa mwadukurikiranye comment ibaringira kamaro ga tubona n'ibyumviro byanyu ariko kandi muna subscribing kugira nejo haje n'ikindi muba bambere kukibona turabakunda cyane hasta la vista. Thank you. This is Flash TV. We shine to progress.